Unamushika sisi. Bakunzi ba Isaac TV murabona Landry Promoter. Kire muhira rero. Tuje. Cameraman ngo kwanza muhira munze turabe kwanza muze kwa Landry Promoter bana. Ko Landry Promoter asa no hagaritswe muri Waka Lights. Munshikirire boss wa Waka Light TV mumbarize ikibazo cyo bagihari. Kubiki? Kubiki? Ivyo nweje kumbwira. Akanoti. Nakanoti kandi hari ingorane mu kanoti. Akanoti ko hari ikibazo kubera ko deje sindiko ndavuga kandi natezwa kuvuzwa na Waka. Inkora ivyo wanje. Kubera iki? Bien sûr, kubera iki? Why not? Egabira kuna barundi baraje kuri supporting Landry. Cyo cyumviro gira hari. Papa Landry. Mutama ngo ndakora muti. Ndagisha gusa ndamuramuco gusa. Mutama ndabugize? Amahoro. Bisawa. Meze neza. Atuna natembere mwana. Ego. Landry Promoter urabizi ko bumbura? Ndabizi. Ibintu byo ko. Umusore babye gutigera unanirwa. Nitwigira tunanirwa. N'amapanike arananirwa. Oya, kiretse bitwigirishije. Tutigirishije nibikunda nitunanirwa. Wewe kawaida kuna kitu mmoja haujui Landry. Najua asubuhi. Mimi katika vitu nilikuwa nataka nije nikutembelee kwenu. Fresh mambo yako fresh. Sasa nikwambie sasa. Lakini vitu nalikosa kuna ngalimu na gani? Nimeingiza nishamuona. Acha wewe kuna kitu mmoja unataka kuelewa Landry Promoter. Unamshika sisi. Bakunzi ba Isaac TV mrabona Landry Promoter. aka muvumbuzi. Landry bite musaza washavuye none ega Landry ganza batirikira jenje kumura balandry atabyazi kuri kwimana ngahi wabo ahasanzwe wanashima aba kwa papa na mama fresh like ni sawa je sister wawe Landry nigumengo ngo washavuye none karibu unasirika Bakunzi ba Isaac TV kuri Landry nacha problem kuko jera rimwe mereko umusime neza kuzo musanga muhira naho umenga gusanga muguye neza oya ndagwaye gusa ndagwaye pole sana kawaida bafendeza lakini kawaida ndikume uri na home urabego cyane mandi kwiswaga no bizi none kubadida takuba Landry Promoter tuvuguyeho giturumuka s'il vous plaît so je nashimye yuko tuza urabona ko Juma Jokes like yabikoze neza naho Landry muvumbuzi je ndabizi nese warubizi he ari ndakora warubizi he kuza je naje gahunda je nawe Landry agaba apara bya bakame ya ndagwaye tuzimira kamera basi oya ngo mwatsa na kibazo fresh none Landry hani sanzo kwa none na contre jour irimo ko tushaka nta contre jour man ijyani kamera nini tumenga na yariga je ichanze ningaha shaka like Ega na uvuga. Ya sawa. Cyangwa nuko ntiwiyita. Okay twagiye. Urazi winjiye ahantu uvumbuye mu. Bakuzi wa Isaac TV. Bakuzi wa Landry Promoter umwati muganga tigera nanirwa. Ego. Muganga. Uri muganga. Uzga wita muganga. Bara kwisi muganga. Yasigaye ndi muganga tigera. Muganga wibi. Ya mbaza. Sala ndio mbaga hugutegeza vraiment. Napasha kwenda na inti amafaranga arahari. Oya no pa amafaranga ngo arahari. Nakaguza amafaranga. Ego. Okay sawa. Bakuzi ba Isaac TV rero Landry Promoter na muronde kugira tuteye story nyinshi. Hari ibintu byinshi bigora muvuga ko Landry Promoter nadashima. Kwanza icyambere Landry nakunda ko abantu bamenye ahaba. Sindavuga vraiment baza hariho aho turi ariko birakeneye yuko tuhavuga. Nta kibazo na kimwe. Landry Promoter juste hari mu Kamenge. Ariko Landry wavukiye nyine mu Kamenge. Woho kabisa ni wavukiye. Bon, jenga mu Kamenge naje nkiri mutoya cyane kubera ko bon en fait juste ndi umunyakamenge ndi umunyakamenge ariko je navukiye mu Gatumba ariko je ndi umunyakamenge bivanye nuko niho nakuriye uva nkiri umwana mutoya yego kubibwa muri birashibuka ukaba ukatuza nyine unako gatukazuru no kompo ya ndagwaye mazimisi ngwaye ari kintu wavuze wakunze ba Isaac TV aha niho muhira no dusanzwe tuba ariko ngani kwa papa na mama urabizi ko Waka Light TV isanzwe ifite ibiro mu Cyarama ariko ngani umuhira Kamenge mu mirango kuri 14 ya nice kabisa bana Landry Promoter rero no muzira mbwiyo gitumo kugira tuyage ariko rero navya gitumo ngavyo nivyo nyagwa
twarubatse arivyo turafise ivyo twubatse ntasoni twaje twamugiye giturumbuka sawa giturumbuka ni sawa ikirundi cyumvikana yego ni sawa we Landry Landry reka tinjire muhira rero tinjire cameraman ngo kwanza muhira munze turayo kwanza munze kwa Landry Promoter bana urabona vraiment ngene Landry munzu ni fresh kwa bisi Merari ikibazo cy'abavyeyi kira papa rero papa si hari ako muvyeyi wanje nawe umumere papa si asose kidogo uvuze mere se hari Ritejman oya karibu Isaac karibu Vega kwa ariyibwa karibu tu karibu changia merci sana bana tutupatie nini leo yes bakunzi ba Isaac TV murabibona rero twashimye yuko ikiyago cyacu tukibandanyiriza hanze kugira nyene fresh tumubone Landry Promoter neza naho Landry jari umwana nabonye ujya mbebe ni wande ujya mwana yicaye ajya masikini n'umubanyi wacu kandi n'umwana akenewe gufashwa n'umubanyi wacu ngaye inyuma asanzwe agwaye umva yavyaye umwana afise kiya kibazo mubona ndetse n'umwana novuga ariko arafashwa kandi umuvyeyi we yifuza gufasha kubera ko mbona baza kumufasha ya okay nice kabisa sawa Landry Promoter rero bro kwanza pole na magonjwa mazimisi ngwaye ariko rero kandi ikindi kintu mvise nje ndafite urusaku gamana ndabizi urabizi ejo ubiziki uzivye ndakwazi ngira bibiri ubega ko ngira ndakwazi none uranyibagiye voilà ikiryoshe nuko kenshi abanyarusaku bahuye urumva aguma yikeka ndazi byaguma yikeka ndabizi naco chako tugenda sawa ikibazo cya mbere Landry Promoter amazimisi adakora for real naho turekana n'ivy'amagara je mvise urusaku yuko Landry Promoter asa n'uwahagaritswe muri Wakalight muri televiziyo nza karoreramwo Alisa nuwakaga je ndibuka umunsi waza jeyo kumbaza ivyo wanje wari ufise amakuru yanje menshi nari ndafise amakuru yawe menshi kwa duhere ngaho it's true nuri gukora muri Wakalight TV right now sindiko ndakora ego wahagaritswe wikuyeyo nikuyeyo wahagaritswe oya sinahagaritswe kandi sinikuyeyo ego ni wahagaritswe kandi wikuyeyo kweke kwanzbereye muracha urazi kubera nico kubera anakubwiye Landry nakubwiye mu bitaro kandi byose urabizi niwanambwiye ati harumva je nitaye amagara yawe kwanza cyane nakubwiye Paul kandi nagira ndaguhitane nimbi yuhi wangu byanse navyibagiye ubamerewe gute kwanza ari ya petit frère si hari yagiye kwiga kora ko yaramaze imisi yatanga ishuri no munsi yagiye kwiga no munsi and ikindi naco ndibaza mwashoye kubona mu nzu kandi mwakoze cyane ko mwashoye kudoha kanya kora ko gisanze ndabizi yuko nigena nanigwa ikindi naco urashikukananirwa je turazinanye ari cyo wananiwe urahize ejo twaravuga ari cyo wananiwe tubandanye kijya tuwananye sawa ndaza kwitera ego ama kuri izo mpamvu urabona ko twacana twaje dufatwa kandi nashimiye kwambara amarori kubera ko kandi mbabare su kugaya nashimiye kwambara amarori kubera je simona nkunda nkore interview ntambaye amarori kandi ubimbabare kubera ko urana muri no misi ndagwaye amaso na yanje iwabo yaguzanga Landry twagiye okay sawa icheneti ageni yari isheneti nayo na Big Fizzo ni asheneti ama Big Fizzo nice sawa tubandanye rero Landry Promoter ukuri kuri hego kwa news iko biravugwa Landry Promoter yahagaritswe muri Wakalight Landry Promoter yikuye muri Wakalight ariko hari ibindi biri nyuma yibi icewe nzi uza kubivuga okay ntaco bon en fait Landry Promoter muri kano kanya ntari karakora muri Wakalight TV bivanye nuko mazimisi ntameze neza ntari ku mwanya angwaye impamvu mazimisi nagaragara akuri Wakalight ndibaza mwarashoboye kubona ikiganiro bashoboye kunkoresha sinze ko mwashoboye kukiraba nababwiye ko ngwaye ariko naho ngwaye nkanavuga neza yuko abasanzwe bandongoye batigeze bandosa amafaranga yo kwivuza ariko no musi nagiye kwa muganga mu gatondo nivuje nsinze mfise malaria ego biboneka rero yuko wivuje ku mafaranga nivuje ku mafaranga yanje ego akese gushaka no mwanya ntana kimara afasha kuvye ingwara za bizaza kutubwira
akesha umugushamo n'umwanya nta kinarafasha kuvyingwara zanje ego biboneka rero yuko mu majya mu make muri wakalaiti ntiwafatwa neza cyangwa ntufashwe neza muri wakalaiti kuvuga ko mfashwe neza cyane ntafashwe neza ico kibazo sinumve ko nocishwa kubera ko n'abantu bandeze kuva nkiri muto kuba wararizwe n'ivyo turabitahura ariko tushaka kumenya gufatwa neza kujya aho vyifuza canke kujya vyahora niko bimeze n'ubu bon ibihe bindi sinovuga yuko ibiko byari bimeze cyo ariko bikimeze no munsi ariko ndameze neza jewe nta kibazo mfise ntane n'ababosi naje bwanje nta kibazo nifitiye ataruko ngo haye gusa okay ariko ibintu kura kwepa Landry taratomora neza amafaranga wivujije na iwawe nta na kimwe bagufashije mu vy'ingwara zawe bisigura yuko ntufashwe neza wewe n'abagukoresha n'umutahura ni ubivuze ariko niko wabivuze Isaac umuntu wese abafite impamvu ziwiwe ashobora kuba kutagira ico bakoze canke ko birava swat na contrat ngira tuba twarasinyanye canke tuba twaravuganye ariko asinibaza neza ko ibintu vyo kudafashanya mu iyo umuntu ari mu bibazo sinibaza yuko iyo contrat yo kurekerana kuntererana tuba twarabisinyanye ariko ushobora kuba afite izindi mpamvu zawe ushobora kuba ari umwanya muto kimwe gusa narabonye barankoresheje interview yes or no ego canke oya uracari muri wakalaiti ntukiri muri wakalaiti ego canke oya nacho ndabivuze ko nacho ndakora ko yes or no ego canke oya Isaac usigura ibindi fise imbuga ngurukana bumenyi nyinshi ziwanje ndafise Facebook ndafise Twitter ndafise Instagram yanje sindigira mvuga neza yuko navuye muri wakacanye ariko bivanye nuko utari kurakora Landry ega nuko urakora ndakora nkore gute ngwaye petit frère mu bitaro byatwaye indwi yose yindi kandi saje tuvyihoze ntaco biravugwa yuko ayimwe mu ma story mfise ya Landry n'abamukoresha ariko arategwa kiki yuko Landry narava muri wakalaiti for real narava muri wakalaiti kandi bafitanye imigenderanire myiza kandi bakorana neza wanashima baranavugana wanashima nibi usanga na Landry ariko aranatubesha ariko bigabiko bavuga yuko hariho channel yindi shashi kirategurwa kugira Landry Promoter agenda ikorere hama biboneke yuko ni kiki ya channel ishigira power abantu benshi bayikurikirana ari benshi boneka Landry Promoter agiye muri indi television shash ariko ari iwanyu nyene mushaka kuyubakira kandi ukuri kurihe kuyisi ayo makuru ntayonzi sivyo na gatoya ejo twumva yuko wagiye gukorera indi television tuzonyoterwa gushaka kumenya nyene iyo nkuko nami mvuga muri waka novuga neza yuko asantu nateye ibiti nantu hatewe novuga neza yuko nkurya umurima uterwamwe ibiharage bagaza bakavyimbura bagatera ibindi bintu bagashira ubwiza bagashiramo ibindi urumva jene ndi nk'ibiharage muri wakalaiti TV urumva ndi nk'ibiharage rero bashobora kubisoroma bakabikuramo bagashiramo ubwishaza urabona muganye rero ntari igiti natewe igiti nico kigoye kwicira urumva so muri wakalaiti TV nzovayo kandi nzovayo urumva ushija ahandi kuri channel yanyu nyene umviriza nzovayo kubera ko deja nanje ubwanje aho ngeze navuga neza ko mu kunsohora ubwabo ndazi ko bitobagwa nabi canke je gusohoka ko bitongwa nabi nibisigura ko rero ikintu yose ushaka gukorera ko canke nshobora gukora muri waka kuvuga ngo makikingi ibikino ivyo bintu sivyo kandi je ndumukoza asanzwe muri waka banyumve neza ababibaza ko waka light ikibazo nuko utakoze ikisinzira no ikisinzira gute hari abakozi benshi mu bari bigero biheruka kuja dushaka kuri 5 ya biri ariko ntibiboneka ibaze rero ico kintu amviriza Isaac none ishobora gukora no kuri television yiwa kweli ahosha nawe nimba ufise ifaranga rambuye dusinye kontra mu mahera ndagukore hama rero no mahera kandi ndaravana nawe kandi nuravana no mahera ugenda uca wibaza nawe ikibazo rero sasa ati ni system bako barakoresha yo muri waka ngo kandi inkorera wewe okay sawa nice Landry Promoter ivyo tuvyihoze shaka tuvyihoze biravugwa yuko
ushobora kuba warigeze sinzi ko ubikiriho warigeze gusohokana mu rukundo na Nice Sky uyo nyine waruvuze izina bivanye nuko ukunda kumubwira ama promotion atama activity afise niko ama commentaire menshi abivuga ugize neza ko mbaza ico kibazo kandi baye ngombwa ahubwo ndakivuze ko nagenda umuvumbuzi vraiment kwanza usanzwe unzi ndakivuze ko rukimbaze sawa bavuga yuko umukorera amakiki sana ujya mudada kandi atama activity nyine ashoboka ko hari abantu bibaza none Nice askoriki Nice muzima bwa misoza sanza koriki dudu umuco gatunga ya umbaje ikibazo ciza cyane cyane mbere ko nzigena babwiye ko muri wakaje ndi umukozi asanzwe sivyo kandi je ndi umuntu uvuga neza yuko acrea ikintu gishobora kumuteza imbere ejo canke hirya ejo ndi umuntu yifuza guhindura ubuzima akaba mu bundi buzima sivyo rero Nice Sky numwigeme mwiza numwigeme uvuga neza yuko yaktinga neza ndavuga mu bintu by'ama video queen donc bajya tutwita ba video queen cyangwa ba video fix simbira van sivyo ujya mwigeme rero mwe naho muvuga yuko Nice Sky ujya mwigeme ndakora Nice Sky arakora cyane Nice Sky arakora cyane gose kora ko no kugira neza uramukora maskendo sana umviriza mu bakobwa batanu twa dufise ngaha dukunze kubona kenshi mu video y'abarimvye abarundi Nice Sky arimo ego canke we ukubaza jeyo ndakubaza ariko naje kubaza no ndakubaje ariko naje kubaza video zitanu dukunze canke naho zoba zitatu dufite indirimbo nyinshi Nice Sky arimo cyane gose kandi turungike abari kwa turaba kuno mwanya baje kumuraba ya mbere izina mu ndirimbo ya Sapi izina si nkawo muri impa yabo Nice Sky arakunze kugaragaramo umva mvuza abo muri impa yasumwe canke si babiri urumva imbatemo ariko mu izina rero batata benshi kweri gutarondera arimo ya nabakoresheje nabakoresheje mudada rawo nasanze mu ntuze ya je ngoresha abakobwa benshi kandi si Nice Sky gusa umukobwa wese akora ariko skele zivuga ko wigeze ko ucikuwa ushaka ico sico na gatoya ubishima Nice Sky n'umukobwa wa mbere tugira tumvikana kandi nimba ari karankurikirana ntaco dupfa ahubwo tuba tunjemba ndi ku kazi okay sawa okay nice kabisa skendo ni nyinshi za Landry Promoter Landry uhuye n'umuntu akubwira turagara sana Landry asigagara man Landry asigagaya na Landry izino comment uzishura gute je sinigera ngayana kubera ko ntaco ndi nta nico nimariye kandi ntaco tumangara kubera ko ntaco mfise sinumva rero uwo bivuga ico yoba yihweje nobabara sana mvuye ngaha ntabonye umuryango vraiment ba sister bari he ba sister ubu sister siho buri aya bamuga banga to bon ngira kabiri mu bana batandatu yego agira kabiri mu bana batandatu bose baracari yabariho mbana na papa Landry afite n'ingahe yamavuga gushaka mu mwana imyaka yanje mfite imyaka 23 relationship ya Landry Promoter imeze gute turakene kumenya relationship ni giki umukobwa muri kumwe mu rukundo wemirije kubana nawe nimba bizokunda naho nyene se umukobwa twimirije kuzobana mu rukundo Imana ni muzi gushika mwanya kubera ko ntavyo nkoreramo cyane ariko cyumva nawe singo ayi ndakomeye ego canke we Landry Promoter arakwega itabi sometimes oya Landry Promoter bia kidogo cyane cyane bia wewe fresh yarakavuze sawa Landry Promoter arakunda sana kumpromotinga Satb zino skendo zakunda kuvugwa sana barakuze ngo kera witwa n'umupromoter wa Satb it's true nivyo uri promoter w'abarimvyi bose turabizi je muramura amakuru interview n'abarimvyi benshi ariko kuri Satb urahisunga sana ntayisunga gute ikivyemeza niki ikivyemeza nuko ngo muri background yawe muri background duhereye kuri kahise wari mu promoter akomeye cyane no ma interview nakurikiranye warabivuga ya niyo mpamvu rero wari gukimbaza neza uganda kwishura neza kimbaze neza rero Landry Promoter arafocusinga sana news za Satb kuruta abandi basta kimbaze mu kirundi ciza ukuyemwe byo gufocusinga umbaze mu kirundi ciza ariko Landry ndakubaze ujya wewe uweze yuko uzi kirundi kunduta ajenja gato twumvikana yuko wowe urazi kirundi kunsu mbaza fresh rero okay kibazo ni kibasi Landry Promoter urakurikirana sana amakuru kuko mvuze news shumenga ushaka sindagishiremo amakuru ya Satb cyane kuruta abandi ba star umbaje ikibazo ciza sinduhushura yego cyane ko ni kibazo abantu benshi bakunze kumbaza kuko ndabona
waje kumbaza witeguye kubera ko urazi ko kundonka nanje ari kibazo niyo mpamvu warungwaye Landry Promoter ya nivyo yenda gukunda cyane kandi Landry Promoter novuga neza yuko jewe Wejuma nibikikumenga uraryoye cyane. Hewe, ntabyo warunze. Ndabibariwe. Umva. Ni mu gisho mu company. Yatugwita mu cyagakura. Cyitwa Amahoro Concert. Aho naho ni kumusubira yidi. Kufisa ikenda gusika 12. Ngo hazu bari bandi nabandi. Hewe, cyagihanganye mu gutweza nka Is my gasore comedian. Hamwe na cyagihanganye mareresi nka Mugisha. Kuntiwagiye na Isaac Classic. Ali Ibn Daud. Hamwe na Ali Munawara mu ntara Makamba. None kwigira ni kwagusa. Umve niho kwagusa. Ukutse na mari 200. Umwana nawe ni 1000 gusa. Hewe ndayafise. Hewe nyarukubira itike bataragutanga. Nini nakabijya. Akabijya karahari. Aisha Foundation. Izo biri hajya mu gutanga imfashanyo ku batishoboye n'abapfakazi. Yombe givyiza we. Hewe Amahoro Concert. Izo bari fire. Ni fire pe. Bon en fait ni nkakujya usanga wari ufise umuririmbyi ufana. Usanga rero umva ufise umuririmbyi ufana usanga urukura umushiramo bon en fait uguma upromotinga nkuko bivuze ico gihe rero nakora ibintu bya sadbi ariko maze kugira imbere gatoya ndabura neza ko nokorera umuziki ndundi muri rusanga atawe ndinze kuvangura ico kintu cyo kuvuga ngo dukunze gufocusinga kuri sadbi cyane sivyo na gatoya kubera ko ikintu kwanza twese tukwiye kumenya twese tugiye gutabara kuri no mwanya haba benshi amakuru ko badukurikirana canke abandi bose baba bafana b'umuziki dutahure neza kwanza yuko ndazi neza ko wambajije ikibazo cha sadbi usotera cyo kwa Fizo ndabizi tukwiye kumenya neza yuko kwanza abaririmbyi dufite nka Burundi atari sadbi na Fizo bonyene hari n'abandi baririmbyi sivyo you compara nanje kico kibazo kirakunze kunshikira sikosa giwa nikosa gya twese ahubwo twese dukwiye guhindura umbaje ico kibazo gifocusing gifse tag yo kwa Fizo bon en fait ubwa mbere muri iyo misi baravuze neza yuko ngo nkora ibiganiro cyane byo muri Bantu Boy ariko no kubya neza aho baririmbyi babiri ndakubwiye nabaririmbyi no vuga neza kugira ngo interview yabo baragoye aho babimba sawa baragoye sivyo none gute urinzi ubona Landry Promoter ndose Fariaz ngakora ikiganiro gututishima nice gute ubonye ndose interview none nka zitanu canke zitatu zasa biraryosha aho kubera ko n'abantu atari nyene nkaje ntigera nanirwa nyene usanga nyene bo en fait ivyo bintu abantu bafise mu mitwe bavyikuremo dukora umuziki ndundi muri rusanga turifuza ko umuziki utera imbere good kandi tudafise na Sadbi na Fizo umuziki uzobandanya ego hariho n'abandi bari nyuma yaho ko nakare umuziki waragira gusa kandi ndashimira n'abaririmbyi umuziki wacu uriko uratera intambwe nice kandi ko ntambwe okay nice kabisa Landry Promoter genda kureke kabisa wiruhukire urarusha urukuru nk'imitsi sawa Landry ejo canke ejo Imana ikutubikire sivyo dusavye ni wapfusha abarundi bazogukumbure kubiki naho twarazanye hinduka umuziki wa 257 naho urakwiye kunshimira kubera ko twarazanye circuit dasanzwe nice kabisa twatumye game ryohasa iyo circuit rero umva umurundi wese umurundi kandi yitawe umurundi azi carico gutera imbere umurundi azi icarico new generation donc ndavuga umurundi w'ico gihe uzoba hari azovuga ati generation haro generation ya 2018 19 20 21 yazanye ibintu kandi ndazi niyavuga muri iyo generation ndazi kizina rya Landry Promoter ritazobura nigaza rero nigaza 5 basi nigaza hari byinshi anazovuga nakoze bivaye n'ivyo yagiye arakurikirana okay biza cyane if bari muracari kumwe if bali imbesile cameraman ari if bali nari ngamukanya yagiye kuzana umuntu aje kundaba if bali novuga neza yuko imbesile cameraman ujya ndi kumwe nawe okay sawa urumva baracari kumwe muri waka light baracari kumwe musare ibintu biko nategurwa bwira Isaac ico kintu ntaco navuze ngo turacari kumwe none ni muri cari kumwe none ni sico uvuze nitwishe ko mukiri kumwe Landry kuri kuvuguriza nakubwira ikintu bro ariko ari kuvuguriza Landry Promoter kanda kubwira ikintu gatoye kanje ngata ingo ni sawa je shaka nayo kugafisa amajambo menshi nka Landry ni sawa ni bon wika moka ngaye mwakani witwa Kesia
inde Kesia nitwigira tunanirwa wewe twa Kesia nawe uri umuvumbuzi je ndi ubuvumbuzi wewe burya musaza wawe iyo agiye kuvumbura abantu bakamukubita nk'amakofi bakamuha amatwabi naco bikubwira ni wera bigutere oya birakuryohera birakuryohera bamukubise Landry Promoter genda bambure ni phone nigena ni gwa numwa ndamukunda cyane urumva araryoherwa bagukubise uyu ni Landry Promoter urumva Landry araryoherwa bagukubise uyu ni umufana wa mbere mfise uyu nagiye nakimishira ko taraba sawa ni byiza sha mwana bandanya wiga neza sivyo okay nice abanyere twari kumwe na Landry Promoter ibibazo ni byinshi byo kumubaza ariko urabona deja aragwaye amagara y'intamere neza zomufata kundi mwanya nita rero tuyage bikwiye tunamumenye saba Aiga turacha muguhera heza. Kirahera. Aje razi je nshaka duhereza mu kiganiro mu gututembereza gato. Tutembereze gato Landry. Urugo nyine tuhabone. Ko tembereza muhira. Kuko menga ngaha niho tu. Na nyine. Muhira na nyine tubona. Ya ni parcela mbona ngaha niyo muhira. Na ndayibakorera naco. Ariko kwa tumaze duheze kwanza. Duheze hasi ijambo ryanje. Hariya ni mu bandi hari abandi babanya ari inyuma. Nshaka tumenye ngene bamuzi Landry. Oya singombwa. Reka ifoke tumenye ko ngene babanyi bakuzi Landry. Nitsa my petit sere wanje n'umwaya. Jana ni singombwa bro uzoga kundi munsi naco. Sivyo. Ntaco uzundi munsi. Undi munsi. Ntaco sawa. Ntaco ko rukora bitwankira. Oya sikubankira. Tugende kwankira. Tugende. Oya asubiri kwanza. Tugende Landry. Tugende no fresh. Bari mu zindi nutera mu bindi mu zindi ngorane. Nshaka kubaboneka. Oya vraiment. Nta kibazo. Sawa abantu usanga batabikunda. Sawa. Jereka je ndubahiriza. Je Landry je ndubahiriza simeze nka vraiment sometimes urasaragura sinigera nani. Arenda kwa Landry ndakwa tubisubiremo. Ingene wansanze mu minuze mu maesime mbyuze mu gatondo. Bijya umunsi zo bikugirira fresh zo ryohe. Ya wabigerageje gusa vyanse. Kuna sida. Nabigerageje byahe. Rero birako byananiwe rinagano. Birako nananiwe kuza mu gatondo. Ariko naje kumugoroba kubera nzi yuko kumugoroba uri pose n'imituba wayimize neza ko jana nzi kugwaye nari ndabizi. Ya. Okay sawa. Ni wanzani iki? Wanzani iki? Tena muzani iki? Wanzani kujya musubiza muhira. Umusubiza muhira wanzani. Atari urusaku gusa rimwe. Je nabesha nkawe wo kurambeshera. Oya, je niko dana makuru. Reka rapango. None waragiye kwanza kwa Case Dan mubazi ivyo bintu. Gari yo nabikuye man. Niyo bikuye. Kwa Case. Abo. Direra ko tebya tabi. Akese nabikubwiye. Navyo mera ngo batubwira ngo abikuye. Sinzi ivyo. Sawa. Wishima gushika no mwanya Case Dan sindamubona ngamo. Ibero ngari migenari wawe na Case nimerewe nimize neza bro. Oya none je ishambira nje nzize ndayugaye mu cyarama kuko naje kugwarira muhira kandi kuyanje imbere y'abavyeyi bankurikirana. Landry yawe wareje amashuri kandi imani? Ya general je amashuri. Afite diplome. Niyo mpamvu usiga wifata nk'umushinga nahe ni vyiza. Okay sawa nice. Okay Landry muguhera hiza akajambo kanyuma Landry. Ya akajambo kanyuma kavuga wapfuye nkuko bavuga. Akajambo usozera kigani. Okay. Ijambo novuga saka jambo ko ni jambo rikomeye rishobora kugera byinshi rihinduye kuri jewe nk'abantu ko badukurikirana nuko kwanza bomenya kwanza ko umunyarutsa ko wa Landry Promoter atakiri muri Wakalite atigera nanigwa kandi cyo ni cyambere atigera nanigwa kandi ari muganga amariye uganze ndavura yose mubona bitagenda neza iyo jambo muganga zorisubira reka ndagusigura impamvu nitwa muganga nsigaye nitwa muganga muganga laba kamera muganga ndaraba yuko ata okay muganga siwe mutamamu yoza ngayo cajana muri kamera umustar nigera nanigwa ugize ako nzo mukubwirira uze kumukoresha ego vraiment tuyage namutama ndi muganga ndavura service cyane maze kuvura mu muziki niyo mpamvu nita muganga kandi sije nagiyise ni DJ Prizi 36 undi yanyise tout terrain kiboko muri best life nice so mazina menshi urumva rero izambo rero nakuba agusozera ko anagomba kubabwira neza nababwiye ko nigerananirwa kandi muganga aco nababwira ibintu bimaze imisi biko biravugwa naravyumvise nanje narabikurikiranye byinshi baravuze neza yuko navuye muri Wakalite TV
ndiko ndavyumva bivuga ariko jewe nagira ico nshikirije nzobicisha kuri Facebook yanje Landry Promoter Burundi, Instagram Landry Promoter Burundi. Ariko no kuri station ngo waragize kuvyandika Landry. Je kuri station je nakurikirana singira cyane ama station ariko hari umuntu yigeze kubimbwira. Oya ntabyo nigeze mvuga. Je nabikora ivyo ni vyaba rero nzohezana ngire nzoheza mamagaze. Ya ntaco ya voilà ndabivuge kubera ko aho nzobangiye hose nzifuza support yanyu sivyo. Kandi kuva muri wa kane ibintu bisanzwe ushobora kuvayo ejo canke igihe ejo kandi wavuye ariko wavuye utaravayo kuko uzovayo jahandi niko bivuga ariko none Landry karacingane nk'ubu mbonye kuri TV shasha izo ntacyo zaturondera nyeneyo ndakurondera ndagwa ikiganiro nyeneyo umuvugisha canke nkore ivy'iwanje kubera iki bien sûr kubera iki why not ega birakunda abarundi bari hajya kuri supporting Landry cyo cyumviro kirahari Landry Promoter agiye kugura televiziyo yiwe cyo cyumviro kirahari Ebana je nitwa Isaac Classic nashimye ko ndamugendera Landry Promoter kubugwa neza n'ukuri sinashimye ko ndamuzira mu gatundo akivyukanya n'ingonira ko byari gukunda ega byari gukunda Landry byari gukunda cyane gose sawa nanze kugira ubihari ariko rero nashimye ko ndamuzira aragwaye vraiment ko no musi kari wagato kazuri uyu Landry ya fresh karimwo nka butatu nagomba gusaba ahubwo munshikirire boss wa Waka Light TV mumbarize ikibazo cyo bagihari kubiki kubiki ivyo bintu beje kumva akanoti kandi hari ingorane mu akanoti ko hari ikibazo kubera ko deje sindiko ndavuga kandi natezwa kuvuzwa na Waka turashikana ubutumwa Landry ndagushimira ya nanje ndagushimire bakunzi ba Isaac TV nkibagire kumushigikira kubera ko n'umuntu wanje je mugusuze kiyaganiro reka ndababwira ikintu nimba ndibaza benshi barabizi mu bantu bagize uruhara kuri Isaac TV bwitera intambwe Landry Promoter my young brother ebana yarabikoze sana ni bon ono nini bese uca muri kamera nani iri mu banyi ni sawa ego shaje tuko turagira igaro no muvumbuzi twamuvumbuye nawe ntazo mu banyi wacu nganye sawa Landry merci beaucoup Isaac urakoze cyane ndababwira ko mwibagiye kumushigikira no musore akabyifatamwe neza nanje ubwanje nkaraba nkaryoherwa nakubera ko muzo ndawuzi gutera imbere ko ndakubona byose kandi ndamwifurije gutera imbere ndetse n'abari ko barakora kugira umuziki wacu wandanye umeze neza ukora ibintu nyene vy'amateka kugira twibagire za TV zo hanze nabone ndabakengurukiye fresh kabisa bana my name is Isaac Classic urona akaklerage yo karagabanuka ukibuka ariko nikora burije so Juma Jux wakoze cyane ntibibagire kugira subscribe like no gusharinga kugira ibiganiro bishike kuri cyane mutama papa Landry mutama ngo ndakora mutse ndagisha gusa ndamuramutse gusa mutama ndabugize amahoro bisawa meze neza twamugende umwana wawe ntacyo ndagana gato nari natembere mwana ego Landry Promoter urabizi ko avumbura ndabizi ibintu byo ko bagiye gutigera unanirwa nitwigira tunanirwa n'amapanigara nani oya kiretse tutigirishije n'ibikunda nitunanirwa wewe hajya ukinisine oya ndetse n'isinema birashika kaja kuvumbura abantu bagakubita nk'amakofi n'ibiki birakugwa neza oya vyongwa neza gute vyongwa oya nikunda kabisa yamuzatahura akazi kanje uramusapotinga cyane ego ejo agize televiziyo yiwe nka Landry Promoter TV bizoisa neza zosa neza cyangwa urashima yuko bananya korera abandi oya kwikorera nawe akisununura urakoze cyane mutama murakoze nawe uni papa Landry Promoter nzomuzira neza rero hakeye tgira tuyaye naheje kigana ariko rashinda mubona mutama byabaye ngombwa ko niyongera udusegonda merci beaucoup Landry Promoter abana lokinene chapa ilale bye utambye nibagiye gufunda subscribe urabizi ndabizi wa muvyirirwa